Ndabaramukije mwese nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro kigiri ca 23 muri nondwi imigambwe n'inaniza imigambwe ndetse n'abanyepolitike batigenga bariyandikishije mu ntumbero yo kwitaba amatora yo guhindura ibwizwa shingiro. Umugambwe Sahwanya Frodebu usanzwe uri muri Snarede yiyamirije aya matora ukaba wariyandikishije abigenga bahurikiye muri Amizero y'abarundi nabo nyene bayandikishije abo bose bakavuga yuko bazokwigisha abanyagihugu gutora oya muri aya matora yo mu kwigenekezo rya 17 azobari muri mu kwezi kwa Rusama. Abigenga rero nkuko twabivuze n'aba Frodebu bose bavuze yuko bazokwigisha gutora oya, ariko hari ibibazo vyinshi bijanye nico abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka gushikako mu gihe bagiye kwitaba amatora kandi bavuga ko batizeye seni yuko izova ishikiriza ibiharuro vy'ukuri bizoba vyavuye muri ayo matora, ndetse ko n'iryo bwizwa shingiro nkuru nziza ashaka gushiraho rihonyanga amasezerano y'Arusha bakaba baragiyamirije gose. Hari kandi ibindi ibibazo ikibazo c'abayoboke ba Zebiya n'ubu bakinana banka kwiyandikisha nk'impunzi kubera ukwemera kwabo kuva rero bahungiye mu gihugu c'u Rwanda kwigenekezo rya ndwi ntwarante baje bava muri Kongo iyo bari barananiranye na leta ya Kongo kure nyine ico kibazo cyo kwanka kwiyandikisha hakoresheje bwa buhinga bwa none bita enregistrement biométrique. Abana babo barenga 500 bakaba bataja mu ishuri kuva bari Kongo kubera uko kwemera nyene kwa abavyeyi babo, ndetse bakaba baranse no gucandagisha ibibondo vyabo. Abatumire buno munsi rero ni Bonfils Niyongere umesha makuru wa Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Bonfils ndakuramukije. Ndabaramukije ndamutsa n'abariko baratwumviriza. Ahongira akatuzo nagashiza tariho ni Niyongere. Imana Niyongere. Imana Niyongere. Yego. Uwundi turi kumwe ni Bertrand Ngendakuriyo umenyesha makuru wa Televiziyo Renaissance ndetse aganakorera na Radio Inzamba muramumva abashikiriza amakuru. Ndakuramukije Bertrand. Ndabaramukije Valerie Muco. Yego tunyarutse rero duhere ku nkuru ya politike. Umugambwe Sahwanya Frodebu uti tuzokwitaba amatora yo guhindura ibwizwa shingiro kandi tuzokwigisha abarundi gutora oya. Aho ni mu gihe urunani Snarede umugambwe usanzwe urimwo ubwo runani gogo rwasavye abarundi kutitaba ivyo bise inkinamico ya Petero Nkurunziza. Bonfils urongoye Sahwanya Frodebu Federico bamvuga inyumvira yatera ukumu kwitangazo ryasohowe na Snarede kuvyerekeye nyene ayo matora yo guhindura ibwizwa shingiro, ati twe n'umukenyuro kandi twaravuganye na Snarede mu ntumbero yo gukingira abanywanyi bacu kugira ntibitwe. Uwo mukenyuro wumva gute wakiriye gute? Je numva ku ruhande rumwe wogira uti barafise aho bahagaze, barafise n'intumbero bafashe, ariko ku rundi ruhande urabona yuko abanywanyi uno munsi uwo muntu wese yoza kwigisha oya aba yarenze wa murongo utukura Petero Nkurunziza yavuga, ni ukuvuga ahubwo bariko barabaroha gusumba, bari kugomba bakihorera n'ivyo vy'amatora akavuga ko batayarimwo, abundi vuba no guherekeza abatora yateguwe na Petero Nkurunziza no kumuherekeza muri ivyo bintu byo guhamba amasezerano y'Arusha, no kumuherekeza mu guhamba ibwizwa shingiro ryakomokako, ni no kumuherekeza mu guhamba igihugu c'u Burundi. Je mbona yuko naho bavuga ko ari umukenyuro bavuganye na Snarede birafise n'ikindi kintu vyerekana ku nguvu z'urunani Snarede giriteka ku nguvu za politike urunani rushobora kuba rufise uno munsi. Ariko ngarutse inyuma gatoyi kuvyo bariko baravuga ko bijanye n'amatwi yumva y'abanyagihugu bataravye biriko biba mu gihugu, womenga bibarafise ikintu catumye babivuga uko. Ariko usubiye inyuma ukaraba ngene abantu bicwa, ingene abantu bapfungwa ngo bariko bigisha oya, ngo bariko banka kuja kwiyandikisha, ugaruka ugasanga n'ubundi ibiriko birakogwa amatora si urwego senisi uko bizeye amatora baramaze kuvuga ko ari uguhindura ibwizwa shingiro kandi ari ngombwa atangorana uzobirenga ko aruzo barinze umutukura. Mbona bari kugomba bakihorera
bakareka Petero Nkurunziza akavyikorana ubundi ni hahandi bavuga ati hari umuntu yakamiye imbwa haza abandi baza kuyiramiza murakoze. Yego ariko hari abamaze kwicwa bazira nubundi bikekwa ko batemera umugambi wo guhindura ibwizwa shingiro bakanabesha ati bariko barigisha gutora oya ugasanga n'umuntu bakuye mu isoko kiyumbigeneye kari yari yakorenje abantu gire yigisha gutora oya aho nituvuze abakubagurwa abafungwa n'ababurugwa irengero none Bertrand mugamwe Sonia Fode bati twe dushaka gukingira abanywanyi bacu ubu seni izoba yatanze uruhusha rw'ikiringo c'indwi zibiri kugira abantu biyamamaze uribaza yuko ubwicanyi buzobandanya ko byita ko bizoba biciye mu mategeko ahubwo je mbona yuko kabaye akaryo ahanini ko gukingira abanyagihugu kuko ubwa mbere bibandanyije bikugwa mu gifuri bamwe bakabuza abanywanyi babo kutiyandikisha bikakugwa mu ibanga niho havaho n'ivyo bahora reka uno munsi data bagende ku mugaragaro bakorerwa bigaragara koko uko urumva babaretse bakavuga ati abanywanyi bacu bagume mu mihana yabo ni bya bindi baba wacitse ico bita mu gifaransa cible wowe utagiye gutora cyangwa utagiye kwiyandikisha bazoba ati kwa naka byagenze uko ariko umunsi wagenda nakaryo ko kwikingira icese uwoza kugira nabi uzakugira nabi mu nyuma ariko wowe witwa ko wamaze gukuraho wa mugigwa ya devoir usabwa yo kuja gukora ibintu naho tubuvyemera mugabo ukabikora kuko ubitegetswe. Yego none uribaza yuko Frodebu izo ifise no vyita inguvu izo ofise uburyo bwo gushobora gukingira abanywanyi bayo turabona ba Gatongwasa ari mu nzego ncegera ca kabiri cegera ca mbere curongoye n'amashinga amateka umugambwe we usanzwe uri mu runani abigenga mize y'abarundi bafise abashikiranganje batanu ariko abanywanyi babo ntibasiba kwicwa mu gihe Frode witaye no mu nzego umva izoshobora gukingira guta abanywanyi bayo eka kubakingiraho hono ba ndengeje urugero uko ntaco twovuga cyo twokita garanti ihari kuko uno munsi nabene umugambwe bagenda kwiyandikisha kwerwa ubwo uko urumvise mukuru umugambwe icegera ciwe umwavuga ati ntimuve mu mihana yanyu muje kwiyandikisha uri mu gihugu nawe akavuga ati genda muyandikishe umucungura gatwe kubakingira ni kimwe nabo nyene ivyo bakora byose abikora bwo ni hahandi rero hazogera igihe kubera ubwo bwoba bose bagafata wa murongo bagakurikira atavyo kubaza iki canke iki atavyo kujijanya umutima uvuga ati ndagiye hazobicobaye uko sinumva gende novyita nk'umukenyero wa politike mu bisanzwe kuko urumva Frode bibaza uvuga ati genda muyandikishe kuri Senarede akavuga ati ntihagire uva mu nzu n'umukenyero ko nta munyagihugu uzakubwira ati guma muhira kuko hari ibintu byinshi baza kubabwira uwo mutekano uzojeho ico cuka ca politike kijeho kugira ibintu bikorwe neza n'ahandi kuvuga ko bashobora kuba bakingiwe nibaza kuva kubanywanyi no kuba imigambwe nta gukingirwa bihari bigaragara kuko umuntu kwizera ati abantu bazo bari mu bintu biza Boffice urabona ko bazofise ingufu zo gushobora gukingira canke ngira bibaza yuko ubutegetsi zogira uti ko uwara ari kwiyamamaza bizwe n'amategeko indwi zibiri abanywanyi biyo migambwe itabwira mu butegetsi nituzo abazo kwiyamamaza bavuga oya ntaco tuzobagira hari ibintu bibiri nibaza ko abantu bazoja kwigisha oya bashobora gusanga ata muntu numwe bitavye abazokwitaba kubera iki bibazo batazobitaba kwicwa abazokwitaba nabo no kuvuga izo ndwi zibiri zahera batarabakorera ko kujya bavuga ko ari ukubakorera ko bazoca bimba bipima aho bazobagira kuko igihugu uko bavuga iyo umuvugizi w'igipolisi amaze kuvuga ati dufise itegeko ryo gufata abantu bose bigisha gutora oya hakaba senena ivuga iti ni muze mwiyandikishe mwigishe oya abandi bigishe yego no kuvuga hari ikintu n'igihushane cacu hacasigara kuraba ni bande bafise ingufu muri kino gihe zo kuhagarika iki cankiriye ahubwo ego mu mvugo nakubariye bavuga ko ari gukingira abanyagihugu ariko nta kubakingira na gatoyi ahubwo bagomba kuzobaraba uzorya umutima amenya akaja kumviriza avuga oya ndakurahiye inyuma y'izo ndwi zibiri sinzi ko zizona kwira uzokumva byamubayeko
ariko havugwa mu gihugu insansuma zikorwa ku banywanyi umugambwe CNDD-FDD abatarimwe bakabacira ko imisaraba ku mazo yabo hagaca haza abantu nabo bavuga ati twe tugiye twigisha oya mu gihe leta iyo ivuga iti mu gihugu cyose tumwigisha ego vyanka vyakunda ahubwo hageze ko namba oni canke abandi bantu babaho batabara barundi nivyabishoboka bidashoboka naho abarundi bo nyene ubwabo bitabare igisigaye no kwinjira mu nyenga bariko baramanuka kandi baramaze kuyijamwe kuko muri kino gihe ico ndakubwira nuko ibisata vyose vyamaze kuba nabi raba igisata c'indero nta mwana w'u Burundi aciga ngo impamya bushobozi yiwe canke diplome yiwe yemegwe kw'isi amafaranga y'u Burundi ntakirengana isi y'u Burundi uyatwaye ahandi bakubwira ati twaye ivyo bipapuro n'ibindi bintu vyinshi igihugu n'ukuri kiyo cinjira mu manga aho nitwibagiye bicwa n'inzara nabicwa n'ingwara ni no kubura imiti ngo habuza amafaranga y'agaciro kuja kuyigura ego hari ikindi kibazo cerekeye matora nyene bwite azoba kirekezo ja 17 zo bari muri Rusama imigambwe itemera ubutegetsi tabweramo n'ubutegetsi kuva mu 2015 kuva mu 2010 bagumye biyamiriza seni bavuga yuko ujya mugwi toko bigenga bigujeje amatora ko ubiba amajwi ubu none bizoca bigenda gute ubwo nibazo basanga babaye imperekezaga Bertrand abazoje amatora batavugwemo n'ubutegetsi ibiharuro bizotanga uko biri nyene oya ibiharuro byo byurumva iyo bigambwe yamye yiyamiriza nkuko je kuvuga ibyagira ava amatora ko bitigeze yemera neza byaye n'ujya mu biseni kubuno munsi hari abantu bashobora kwigisha oya ikazogera hirusha ego ivyo nibaza ko ataho umuntu bari kivyumvira muri kino gihe uko umugwi w'isenge wagiyeho abantu batera ivyatsi bavuga ko utakurikije amategeko kutaciye mu nzira habaye kamwe na mama yagarukanye umugwi wamufashije uko bavuga bamubanye politique ati kwiba amatora yo mu myaka yaheze bisigura ko uno munsi ari guheza ibwirizwa niko novyita uko uravye inguvu bifise umurindi biriko biragaragara neza ko atabya oya canke bya ego uzopfubonye bigiye munsi ya oya bisigura ko uko bagira kose nta kintu gishasha twiteze ni nkuko uwo mugwi bari kuvuga ati reka tubandanye kuko uravye kuva muri campagne babuza abantu ati ntusigure oya udasiguye oya none sigura yego Bofis hari ikibazo cyerekeye kenshi amatora n'ibintu bya referendum n'ivyo kugira basaba abanyagihugu icimbiro cabo ko uwo mugambi wa leta bawushigikiye cyangwa batabushigikiye kenshi ahanini ivyerekana yuko abanyagihugu ico kibazo bacitaho abari ibitigiri vy'abitavye ayo matora ubwo harabagira bati abatavuga rumwe ko bavuga ngo bazoja mu matora bazoye ko barongereza ibitigiri cyaje gutora ati seneni yashikiriza ibiharuro amakungu akabona nk'abadufate nk'ibice 70% by'abajanikije gutora byateza gutora baragiye gutora no kuvuga ko bazobashikije icimbiro cabo ubwo ntibizova bica biha inguvu uwo mugambi nyene iyo bwizo shingiro ko benshi bibaza yuko bizoteza kugira gutorwa ko bigenda kose murakoze naho atamunyagihugu numwe yogenda mu banyagihugu bavuga ati twebwe vya politiki ntitubirondera canke tugirane borondera zambonera kure zo zira kwiyamiriza ivyo ziyamiriza zigatonda hanyuma seni nayo gace vuga ko abarundi bose batoye 100% kuko seni ni igikoresho ca Petero Nkurunziza ndayicariye kuva mu mwaka wa 2010 yicaye harya kugira ngo agumizeho ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza vyanka vyakunda uribuka umushinga amateka Manasenzo bona impavuga ati amatora yaribwa ati yibwe mu mwaka wa 2010 ati vyagenze gutati hari umuntu yize ibintu bijanye n'ibintu vy'amamashini vya informatique ati akategura amajwi ku ntara aha abacanke bariye ugasanga mbere umugambwe ahantu titoje rufise amajwi ati bizogenda gute none ati abantu benshi ntibigize babona amatora ngene yibwe mu 2015 hoho ntikwari ukwiba kwari guca nk'umusize gusumba uko vyari bimeze ikindi gihe ubuho ariko avuga ati vyanka vyakunda ndabo mwamega ntari karondera kugira ngo sibwizwa shingiro ejo uzokumva avuga ati ndumwame maze gutangura gufata ibiraya agafuka makabisengera agiye hakura inzuka agenda yambaye imisegetera bibe ko birakomera cyane nta uramenya ko ari bindi bintu ntibiba bisanzwe
Yego. Murakoze. Mwibaza ko abona abanywanyi b'umugambi CNDD bamaze igihe bigishwa yuko umuntu wese atemera ibintu bagibwiza shingiro ari ugupfa ari uguca umutwe ari ukwica. Mwibaza ko nk'ubu amyamamazo yatangura n'indi misi zokurikira imbere y'amatora ngira no mu matora, mwibaza ko murakiya ko ashobora kuba hicanye aba banywanyi ba CNDD bakavyifatamo nabi bahohotera abatavuga rumwe nabo. Baravyigisha bamaze igihe bavyigisha kandi bavyigisha n'abantu bari mu ntwaro n'abandi barongoye imigambwe ku mitumba. Ahubwo byo ntangaza hamwe ubwicanyi butabaye kuko n'ubu bwarabaye. Ujya Simone Bigirimana baheruka kwica mu cendajuru, umuntu avuze ati je ivyo nemera mu byo nsenga sinshobora kuja kwiyandikisha mu vy'amatora kuko ivyo bintu ntavyo nemera, bagaca mufata bakamukubagura gushika hapfa. So gusa rundi muntu mukayanza akubiswe n'imbonera kurarapfa. Nabandi bantu benshi abo nabo twashoboye kumenya, hari abandi tutamenya, hari nabandi tutamenya ingene byabagendeye. Hari uvugira ahantu akavugira mu kabare canke handi hantu akabizira, abasirikare bariko baranyuruzwa, hari uzi ibintu bariko barazira. Ntubona ko byafasha umurindi uteye ubwoba, ejo bizokwizwa na 2 na 3. Bertrand, wewe urasoma kenga yuko abarundi bashobora gucanamo mu gucanamo siro bivuga gutyo ko mugenda Bonfils yavuze kare ati tuze turabe ko ari umuntu azoja guhagarara ngo hamagarirwe nuza kwigisha oye. Umva abarundi bari kumwe tuvuga ati hagati y'inyundo n'umusumari, ugende ubizire ureke ubizire. Umva gushikuno munsi ikakagu nyene kazoguma gakoreshwa bya bikorwa bigayitse nyene bya bikorwa byo guhohotera abantu. Uro munsi wazoshabwira nabi bazomuremeka ibyo bashatse. Bisigura yuko mu gihe ubutegetsi bukiri uko buruno munsi, mu gihe bwaruge mbonera kure bikoreshwa ibikorwa bihari gushikuno munsi, nta munyagihugu iyo cyo twita guerre civile yoyo ntawishira kuri ko uko iminsi igenda hazogera abantu hamwe tugumana ikizera ati ko atabantu bo bagishobora guhaguruka haranira gateka kabo nkuko byabaye muri 2015, ariko bizotuma abantu mbere no mu mugambi wabo bavuga ati ibyo bintu hagarika. Ariko tubiravye iby'intambara byo ntawo bishira kure. Tubandanye kino kiganiro ku nkuru yerekeye abayoboke ba Zebiya barahingwa yuko badashobora kwiyandikisha nk'impunzi hakoresheje bwa buhinga bwa none bwa biometrique, bakaba baranse ndetse no gucandagisha ibibondo vyabo. Abagera ku 2500 bakaba aribo bakiriwe n'u Rwanda mu ntango za kuno kwezi kwa ntwarante bavuye mu gihugu ca Kongo, aho byari vyaranse ko bomvikana na leta yaho. Bonfils abayoboke ba Zebiya ntibashaka gukurikiza amategeko y'ibihugu bibakira iyo bahunze. None babafate gute? Je nibaza ko nabo nyene ibihugu byo bifise amategeko bigenderako. Ishamu mpuzamakungu ni igisata caryo kiraba ivy'impunzi hase naco nyene kirafise amategeko bigenderako. Ayo mategeko rero ni yabatahashira ko bashobora kwandika umuntu bidaciye muri ubwo buhinga bigakunda, bakavuga ati nta bundi buhinga caba igihugu caba nke hase cyo gukoresha atari ubwo buhinga. Nibaza ko nabo bohava bareka kuba intagondwa, bakarashira inyungu z'abana babo imbere, bagashira n'inyungu zabo imbere, hanyuma bakemera ivyo bintu bikaba. Kuko uyu munsi bavuye mu Burundi baja muri Kongo, ivyo vya biometri yabatabikunda ntibari kwiyumvira kurengana imbibe z'igihugu cy'u Burundi, kuko urumva mu Burundi niho bagitanga karanga muntu atari biometri, ariko naho nibiko biraza permis basigaye bagira biometrique. Passport kuva haraheze nk'imyaka 3 canke 5 ari biometrique. Urumva rero ko hawo 5 ishika 10 ibintu biguvyo umuntu agomba kujana nahisigeze. Iyumvire nk'abana babujwe kuja kw'ishure, abana bafite amategeko abakingira, nukuvuga ahubwo abo bantu bariko bararenga amategeko hageze ahantu isi zo bitangura ko bafatira ibihano ruhasha kugira ngo bashobore gukiza abo bana bafite amategeko abakingira
kugira shobore gusubira ku mashure yabo kugira ashobore kwiga kuko kubarira umuntu ngo ikibazo c'abana turaza kugira kugaruka ko ariko none abantu none bashaka igihugu co byogenda gute kugira kumva barananiye n'igihugu ca Kongo kandi hase turazi yuko ikurikiza amategeko y'igihugu bakorana. Je ikintu nibaza muri kino gihe nuko leta y'u Rwanda yabakiriye yofata umwanya wo kubasigurira umwanya ukwiye hanyuma bagafata n'izindi ngingo zibereye kugira ngo amategeko akurikizwe yose kugira ngo igihugu ntikivogererwe n'abo bantu umutekano wabo ucungerwe. Bertrand kwanka kubahiriza ko nawe uri impunzi ndaba rero kwanka kubahiriza amategeko y'igihugu cakwakira ariko kagisaba yuko ari byo gitezo gutunganiriza mu byo ukeneye mu buzima bwa misi yose gusa gusaba ibintu bidashoboka bihushane. Ngerageje kwibuka igihe binjiye hano mu Rwanda umushikiranganje w'imigenderanire nka mu Rwanda Fasoni bize mushiki wabo yaramenyesheje yuko bagiye gutanguza ibiganiro hagati y'umugwi w'ubushikiranganje nabo nizo mpunzi zari zivuye Kamanyura kandi aravuga ati ubwa mbere na mbere byose biba ku neza yabo bategeza kwemera kwiyandikisha kandi atutegereza gukingira abanyarwanda dusanzwe tujejwe bisigura ko umuntu wese adashoboye gukurikiza amategeko ya mbere uvuza amakuru amategeko y'igihugu hamuga ukaja kumvira ACR nayo igusaba ivyo uteza gukora kugira bitwe kuri muzi twese twariyandikishije utashoboye kwiyandikisha seke atabashatse kuba gufata ubwo iyo identité y'umu refugee bisigura rero ko gusaba ikiyiye ukanka kiriya ivyo bintu ndibihuye na gatoya. Reka ndababaze nk'abamenyesha makuru muramukora izo nkuru zerekeye bajya bayoboke bazibya kuva bakiri Kongo. Umumenyesha makuru ntajeje gusa kumenyesha makuru hariho n'ivyo mwigisha abanyagihugu zikigisha uko igihugu ya demokarasi kwihanganira n'ibindi none ngo hari ico murababwira mu muramubihisha mugabwira muti ivyo muko murakora sivyo muraraba murabe ukwemera kwanyu mugabo ntirwave musanga kubicira ibintu byinshi cyane abana banyu. Ivyo birashika ari nkuwo muzinanye ku giti ciye ukamubwira ariko ku bijanye navyo n'abamenyesha makuru n'umugambi wotegurwa n'ibimenyesha makuru hakaba ikiganiro hakaba amakuru ajanye n'ivyo bintu bakabumvisha ko kuguma biyumvira ko bakoresha ubuhinga bwa none nabo ntibavyemere jewe sinibaza ko co bari icaha ahubwo bakwiye kujana n'igihe umuntu turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 aho ubwo buhinga butari bwaze yari afite ivyo yemera canke iyo baye muri ivyo ntiyoca hengera turi mu mwaka w'ibihumbi 2020 canke mu mwaka w'ibihumbi 2010 nakangahe watse kuvuga ngo biteza kumara ibimwe byo muri 1980 umuntu nta kuba katiyunguruza umuntu nta kuba sinunguruza umuntu akwiye kuba ahantu ava akagigirwa handi kuko no mu kubaho k'umuntu hari umuntu akura agenda akura kandi n'ivyiza n'ubuhinga rero uko buteye imbere utazojana nabwo kuko niyo bokwanka ubwo buhungiro bakavuga ati none dushaka gusaba ubwene gihugu bazoteza kuja muri ubwo buhinga bwa biometrique kuko uburanga muntu bwo muri iki gihugu buteza kuba bwaciye muri ubwo buryo urumva rero hari ibintu byinshi bigoye ariko impinga sinova iracaye ndende cyane ariko harakenewe ko basigurirwa bikwiye mbe na HCR na n'ubushikiranganje bavy'impunzi nibiza bugafata umwanya wo kubasigurira bakamumvisha abashoboye mbere kuvyemera bagaca bakura muri abo bandi bavyemeye bakabatwara handi hantu kandi heza gusumbaho mu ntumbero kumera nko kugira hari umugambi wateguwe neza kumera nk'ababereka ko hariho akarusho abapfuye muri ubwo buzima baronswe. Bertrand ubona baranka yuko ibibondo vyabo babicandaga basi kubakira ni Kongo ko ibibondo vyabo twageze gukora inkuru muri radio nzamuvuga ko abana barenga amajana 5 bataje no kwishuri none mu gihe umuvyeyi ababa ikigaba abajeje intwaro canke igihugu none kicaki cifata butugira gishure gukingira ico kibondo umwana imbere yuko aba gwawe abanza kuba gwawe mugabo aruhira ku gihugu muri kino gihe u Rwanda ruko rurabakira kandi rubakirana ivyumviro byabo bisangije binatangaje kuri bamwe
uno munsi abana barenga 500 bavuze ati bashobora kuba bataja ku ishuri, bashobora kuba bataramuswa icanjo. Abo bantu uno munsi je cyo nosaba igihugu cyabakiriye cy'u Rwanda nuko bibaye ngombwa umwana irashobora kumurikipera ikamwaka umuvyeyi ikamuha yanga nyuma ikamurira mundi mwana ateza kwivuza, ateza kuronka incanco kugira ashobore kubaho nk'umuntu muzima, ashobore kwizera ko ubwo buzima bw'umwana butazoherera muri iyo kamba ari muno munsi, butazoherera mu ibarabara. Ukuvuga ko u Rwanda rufise mu ruhara runini kuko nabo babikora n'abavyeyi bakuze n'abavyeyi bari mu za bukuru, mugabo ibyaro zabo nizo tugiriraho amakenga twebwe tuba turiko turabikurikirana ku munsi. Rero u Rwanda uko rushoboye bibaye ngombwa nabo bana bakaba hama bakabaha ayo mashuri, bakabaha izo ncanco kugira bashobore kubandanya babaha. Ego ndabashimire umwanya wa kino kiganiro abutegura mu kino kiganiro waheze, kadabashimire ku vyimbo masha kudushikiriza. Twari kumwe na Bonfils Niyongere mesha makuru wa Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu na Bertrand Ngendakuriyo mesha makuru wa Television Renaissance na Radio Inzamba agateka kawe. Ndashimire n'abari muhinga bw'ivyuma namwe mwese mwadukurikiranye. Ndabahaye irindi sango ni ku wa gatanu uza mu kino kiganiro kizaba kigira ica 24.